Bo ego naragiye nibaza yuko mbaye wa mbere nyene mbaye open wo kubivuga ivyo bintu. Twe twaragiye nibaza ko nta sigihe kiba carengeranye canke uba watevye je ndavyitse ko ari umugambi w'Imana. Rero kubwo umugambi w'Imana ntivyakunze ko dushikayo. Navuga ko twe twabaye nk'Abisirayeli baherekeza twaragiye tugarukira ku marembo. Ubundi ahantu twe twagarukiye Turquie Istanbul, baradufungiyeyo indwi funga mu gasho nyene. Urumva udafise ukwidegembya ubufunzwe, twari nyene muri Turquie indani Istanbul, ntitwashobora gusohoka canke kugira ikindi kintu. Urumva navuga yuko twari dufunze. Hama urumva entre Turquie na Serbie indege yakwereka yuko ari ave minute. Umva twari ku marembo, bari dushitse mu bisanzwe. Iza kurangira kuja kurira irya misozi bavuga. Hama biranka, twari abantu benshi atuka nk'ahantu twari plus de 100 personnes, abagore abamama, abantu benshi cyane. Woba wahomvye iki muri iyo minsi? Wize iki cyane cyane? Rero mvuga ati jewe umuntu ashatse kuja hanze it's okay, mugana naho nyene no ngaha birashoboka. Yes, bakunze open mic hagara. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umwe mu gwaruka ndakora mu kici. Turabamusa cyane Paje Patrick. Nize neza. Nta mutima mubi. Akazina nitwa amazina abavyeyi banyi bashoboye kunyita, nitwa Habimana Juste. Hama mu nyuma haraja ko Mc Marlesh. Hanyuma iyi sinayirikira mu magaro kundi kuntu Mc Marlesh. Ego usanzwe uri mu MC, usanzwe uri n'umukomedie, turakubona mu manza nyinshi cyane ari byo ukora. Tuza kubigaruka ko navyo nyine muri rusange. Si jamais musi ikintu cyambere cyazura n'ubusi ni nkuru keke part ngo wigeze kuja Serbie urashikayo ariko biranka kurengana urongera uragaruka. Yari bimeze gute muri urwo rugendo? Bo ego naragiye nibaza yuko mbaye wa mbere nyene mbaye open wo kubivuga ivyo bintu. Twe twaragiye nibaza ko nta sigihe kiba carengeranye canke uba watevye je ndavyitse ko ari umugambi w'Imana. Rero kubwo umugambi w'Imana ntivyakunze ko dushikayo. Navuga ko twe twabaye nk'Abisirayeli baherekeza twaragiye tugarukira ku marembo. Ubundi ahantu twe twagarukiye Turquie Istanbul, baradufungiyeyo indwi imwe nyambatari zibiri guco, babafunga mu gasho nyene. Urumva udafise ukwidegembya ubufunzwe, twari nyene muri Turquie indani Istanbul, ntitwashobora gusohoka canke kugira ikindi kintu. Urumva navuga yuko twari dufunze. Hama urumva entre Turquie na Serbie indege yakwereka yuko ari ave minute. Umva twari ku marembo, bari dushitse mu bisanzwe. Biza kurangira dusubijwe inyuma nyene. Twarakumvase nk'umuntu wese yashaka kuja kurira irya misozi bavuga. Hama biranka, twari abantu benshi atuka nk'ahantu twari plus de 100 personnes, abagore abamama, abantu benshi cyane rwose. Rero tutaza gushirako n'utuntu umuntu aba yagurishije kugira ngo n'abagenzi bo muzisezera neza. Voilà, c'était terrible. No kugira yuko nka jewe kubera narisanzwe nkora ikimbo haraje dutererano dukeyi. Kwa nasanze afise ahantu nisumamwo, ego haraje dutererano tw'abagenzi inshuti umuryango.
ntibyamvunye cyane rwose ngo ndinde kugurisha ibintu mbwa kame mu ruhombo rwo rurabaho kuko urumva wagiye ntushike kuri objectif wari ugiye ko urumva uruhombo rutegereza. woba wahomvye iki muri iyo minsi wize iki cyane cyane? Icya mbere ntacyo nahombye narurite indege sinzi ko ari amahirwe nagize je nari mfise escale muri Ethiopia naricaye Ethiopia ndaryoherwa ndaraba kuzenya viyaho ndaraba mu hoteli ya 5 étoiles urumva ntacyo nahombye ndagira experience y'indege urumva gufata indege zibiri zine zo kugaruka hama ndanaraba Istanbul ukuntu ingana ni ahantu hanini cyane rwose ngira ngo ko harutana Bujumbura. Ari igihe nyine usanga uri mu ruhombo ukavuga ati nta kibazo bazi nagize akavize nta kibazo kuko nagize visit bajo ubu ndashobora kwicara abantu bagiye n'indege tukicarana nkavuga ati ibintu by'indege burya n'aya masaha bimeze uko hari igihe tuba twumvaga bavuga twumva ngo amaeskare urumva ngo twavuga ati tumenyereye ko tubunya kugira imana jambere nshira mu ndege nashaka kubanza kuraba eske ko batubwira ko bavuga mu ndege ngo twambare amasentire ndege yo yifashe cyangwa zijya dodani bavuga kera nivyo kweri burya hejuru hari amadodani bimeze gute ubu twose n'utuntu umuntu yagenda araraba avuga ati kameme ivyo ndabizi turi miliyoni 13 afevre 14 gute bwandaze ko hari miliyoni nk'umunani nawe urimo nga twebwe rero muri izo miliyoni 13 turamenyera ikintu cyitwa are Bugarama akayanza bijya buta nawe nyine ubugeze ku rundi rwego turiko turayifata n'ubu nawe baciye bugufi nawe nyine ubugeze ku rundi rwego so ni abajeni benshi muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa abandi bantu muri rusange yumva ko akeneye kuja hanze kugira ahindure ubuzima nivyo biba ari byiza ariko hari no kuba ufite talent nibaza ko ico gihe hacavukamwo bwa buhemisi bwawe kubukora bamwe vya comedy cyangwa gushika no munsi nibaza ko ari cyo gikora kuja hanze umuntu wese afise objective hariho abajayo kwiga hariho n'abajayo gukora avuga ati ndashaka kuronka the more than yaho mbaye rero bivana na objectif y'umuntu ariko rero ugwaruka gwinshi kubera ufite novuga yuko se je sinovuga ko ari ubunebwe gugwaruka oya ahubwo barashaka gukira barashaka kurondera amahera kamene amaremo uko gushaka kuronka amahera barashaka kuja kuyarondera ahantu bayaronka gwiriye nibaza yuko jewe niyo objectif principal novuga y'urugwa yuko ndabibona mu gwaruka bagende kurondera amahera ko baba bafise ishaka kuko doroturo bagaruka gukora ibikorwa biteza igihugu imbere so rero mvuga ati jewe umuntu ashatse kuja hanze it's okay mugana ho nyene no ngaha birashoboka birashoboka ushobora kuronkeraho byabi ushobora kuronkera kuko jewe après mvuyeyo niho na iyi mpano y'ubuhemisi yatangura kuba kuduga rero urumva ibyo byaranyuguriye amazi uravuga ati kameme ndabayeho urumva ndariha inzu n'inzu ntanyidogera nubwo anyandikira rimwe urabona we musore kandi rero urabibona baraturembeje muri none hariho amategeko upanze utegereza je ryari naramuzavye ifoto yiwe ndamushiye kuri stati namwifuriza umwaka mujane ngo banze untunganyirize ivyo vy'ifoto urayinsaba mu urazavira yego mugabo uravyumva yuko kameme ni bon umuntu arisumamwo biriko biraza kandi aho nyene vyatangwa ari uko mvuye hari niho nagiye kuguruka ubwenge hama kandi ndanashimira Imana ndashimira Imana jakazi nahorako sinabaye nk'abandi abandi barahomvye ubuzi bwabo bushika ubu baracyari n'ibishomeri mugajewe nashitse umubosi wanje arambwira ati mon petit frère ahari hose respect mon petit frère subira ku kazi bandanye ukora kandi yari yananteye intege mu kugenda arampa vraiment n'ifaranga ritari rikemura mugabo byanse aranyakiranye nk'umuvyeyi kandi ahari hose respect arabagize ingorane kubera
mu buzima hari ico bita nivo canke revo ubu ushitseko hari igihe rero kuja hasi burya gusubira inyuma n'umwanya mutoyi cyane gose ufite n'akantu usonda gusa yego bigakunda canke bikanga kuko nta muntu ashobora nibaza ko adashobora kwishimira ngo ndafite amamiliyoni kubera mu guhomba n'umusegonde umwe gusa na cyane ufite hari ikintu bible ubundi ntitwari dukwiye kuja kwigira ku banuza ku batumwa bari abanuze nyabako abantu bible iduha ko nk'uburorero ubundi uburorero buri ngaha turabona abantu bari bafise bagahomba turabona abantu batari bafise ari bikomererwa ufite nuko isi imeze no munsi uraronkeje ukabura muga kandi biratwigisha kugira ngo ejo ni waronka wibuke yuko nawe utokwishira hejuru ushobora kuburamo na nuko isi imeze ipanda shoka gusa ni washitse hejuru ibuka tukwitege gute mu mpano shasha yawe muri comedy canke mu benzi I'm coming ndaje nibaza yuko iyi myaka ibiri maze nkora nibaza ko mu mariage aho ngeze ndashimira Imana ariko kandi nobwira abakunzi ba open mic yuko nariko ndishusha ahubwo uyu mwaka ndaje gukora ndaje dukorane mu ma evenement n'abandi ba MC ngaha nyene ariko surtout je buryo ndabikoramwo kubera dusanze ama eglise tuvamwo atatwemerera hari ibintu atatwemerera urumva nzokorana cyane n'ama evenement ari chrétien cyangwa chrétien mugabo kandi n'ama ONG ama event y'ama ONG organize aho ndimwo nk'ubu tugutume mu kabare ntushobora yego byose turabyemera ariko si byose bitugirira ikimazi hama Bible rabiduha uruhusha ariko si byose urumva bitugirira ikimazi hama turi muri societe twihuta kujija meme nubwo no banje guca amahera atakibingize iki mugabo hariho ivyamwa abantu baba bakwiteze kure ibyo vyamwa umuntu ategezwa kuguma abigwanira biharanira so rero ndaje dukorane n'aya ma evenement muri domaine y'igikiriso uko nabivuga nibaza ko umuntu w'umukizwa canke nibaza ko ubu ni nk'umu mbere canke mu mbere uko ariko biba ari byiza cyane ubu wonzi ndabira ko n'umwe nawe ngira arazi ariko nawe ndaje dukorane abari sawa cyane so nikeka ndamubwira abakunzi bawe muri rusangi cyane icambere mbaje no kubipfuriza umwaka mushasha kuko sinari nabipfurije umwaka mushasha twese twansize tujye Pajo urabona kujya kuntu wariye kuri bonana cyangwa kuri Noel kujya kuntu wariye aheze nabi wafunguye nabi ufunguye neza yego gusa ariho gufungura uvuga ati iki kijumbu nyene n'amazi kana yatembereze ko ariko hari yakenewe basomwe kuri Noel nto imiryango myinshi ifungura neza irasuma ubwishaza benshi barafungura inyama akanyama agakoko ibiki rero bikujya kuntu ufungura kuri Noel hari uwundi muntu yipowe ijya meni ayironka buri munsi ico gihe rero uwo muntu ifu yuko aca afungura ibijumbu kugira ngo ayironka buri munsi rero urumva ubuzima n'icakirizwa ko turavuga ewana bijyurira na moto abandi babisengera by'akazi rero ndabipfurije umwaka mushasha umwaka w'amagara umwaka wo kuroranirwa mu byo bakora na cyane umwaka yuko Imana yozagira ibikorwa by'intoke zabo ibyo bakora byose hama duharanire gukorera mu ntuzenya mu muco ego so hanyuma ikindi kandi kajambo ndabafitiye nuko ndaje amashimira n'abantu twakoranye banyizeye bandondeye ndabashimiye cyane bandondeye atabikorwa barabona ariko gusa kubera peut-être banzi ikintu hariho n'abandanze tutazinanye abo bose ndabashimiye hanyuma ibisama cyangwa guhera ubu ndaje twongere dukorane n'abandi asante cyane urakoze cyane